Reka nongere ndabaramutse nanabaye n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu ya Easy TV ni ambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa mu bisata vyose politiki, umutekano hagati y'akazina muntu, ubutungane n'ibindi biba vyagiye biragarukwa ko mu binyamakuru. Nanone kandi abaramutse nanabaye n'ikaze mwari no sango ry'amakuru agezweho, turaza kubashikiriza amakuru avugwa muri politiki n'umutekano ariko n'ayandi hatandukanye ariko haravugwa muraza kugenda muyakurikira. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe canke s'abone kuri ukoresha YouTube y'igifaransa. Niba utarafyonda ko kano nakaryo keza kugira ufyondeke igihe cose dushize ko inkuru iraje gushikira mu ba mbere. Banywanyi bacu hari amakuru akomeye tugiye kubashikiriza avurwa mu gisirikare c'u Burundi, turaza kubabwira bamwe mu bategetsi bakomeye mu gisirikare c'u Burundi betse bamwe mu bajenero ka mwana wa mama n'ibindi biriko biravurwa mu gisirikare c'u Burundi muraza kubikurikira. Turaza kubashikiriza kandi ayandi makuru atandukanye avugwa mu vya politike n'umutekano muraza kugenda muravyumva. Ndabahaye ikaze rero mwese muri kano kanya. Kano makuru tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ububeshi bubera mu yinjizwa ry'imikangara y'intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Haherutse gukoreshwa ibibazo vy'abiyandikisha ngo binjire mu ishure ry'intwazangabo mu gisirikare ISCAM. Iruhande y'ubumenyi bwo mw'ishure n'ububangutsi hararabwa ikijanye n'ubwoko kugira ngo hinjizwe ubwoko bwose. Aho niho kenshi habera ubusuma n'ububeshi. Akarorero kaherutse kubera mu ntara ya Kayanza, baciyandikisha ku nomero ya 3 hari uwitwa Niyonkuru Berenice ava mu bwoko bw'abatutsi. Ku nomero ya 21 hari uwitwa Dusabimana Odette ava mu bwoko bw'abahutu. Ariko igihe hasohotse urutonde rw'abemerewe, ubwoko bwa Dusabimana Odette bwaciye buhinduka aba umututsikazi nk'uko biboneka ku rutonde rw'abemerewe. Gutyo uwari umututsikazi Niyonkuru Berenice aba arakuwe mw'ihiganwa. Umusirikare yabikurikiranye yaratwandikiye ati: "Je ndi umusirikare, sinipfuza na gatoya ko mwerekana izina ryanje canke ngo mutomore igisata nkoramwo. Ivyo kurikira kuri jewe murabizi, ariko ndipfuza ko mushira habona akarenganyo kaba mu vyo kwinjiza abasirikare na cane cane mu rwego rw'intwazangabo. Hari benshi basigaye binjira bitwa abatutsi kandi ari abahutu. Aka karorero ko mu Kayanza ko karaboneka neza kubera bahinduye ubwoko bw'umuntu kandi yari yiyandikishije ari umuhutukazi baca bamugira umututsikazi hageze gusohora urutonde rw'abemerewe. Ivyo iyo bamwita umuhutukazi kuva mu ntango vyari kugorana ko biboneka uwarenganijwe akaba yaranditse asaba kurenganurwa. Ababijejwe baranakoze amatohoza barashika ku gatumba aho uyu Dusabimana Odette ava, basanga se na nyina baba mu bwoko bw'abahutu, ariko ntibarenganuye Niyonkuru Berenice yahanuwe kuvyihoza ngo nuwo Odette ngo bazoca bamukuramwo. Nje ku ruhande rwanje narabikurikiranye neza uko vyagenze kuko n'urwego nanje ndimwo. Twasanze vyakozwe n'umuntu akomeye bose batinya, General de Brigade Dominique Nyamugaruka. Nivyo bavuga ngo Odette baramukuyemwo, nivyo bavuga ngo Odette baramukuyemwo ngo ntawe uzi ko ari ukuri. Mumaze iminsi mwumva bavuga ngo bagiye gufuta ibijanye n'ingenamoko aserukiwe mu nzego, ngo twese turi abarundi, ngo nta muntu akirenganywa. Mbega abananirwa kuvyubahiriza vyanditswe mu mategeko kugeza naho babesha gutyo, nivyakugwa naho bazokora ibiki? No mu zindi ntara
bakanure ntihazobura abandi bazosanga harabayemwo ibinyoma, ariko intumbero y'aba bategetsi bacu iraboneka ko inyegeje ikintu kibi. Ibi bintu ni bibi cane kandi bivyara amahano mu gihugu. Muri kahise k'u Burundi haravuzwe abahutu bahoze batora ibibazo ariko hakaba abandi baja kwiga canke gukora mu mazina yabo. Ikumira mu nzego z'umutekano ryarakozwe, rimwe na rimwe hakoreshwa uruyeri nk'urwo nyene. Mu Burundi ibintu nk'ivyo vyakozwe cane n'abatutsi bari bafise ubutegetsi. Mu gihugu kibanyi c'u Rwanda ibintu nk'ivyo vyarakozwe n'abahutu bari ku butegetsi. Mu mpera vyavyaye amahano akomeye kuri ivyo bihugu vyose. Ntidukwiriye kwama dusubiramwo amakosa ya kahise. Igikorwa n'umututsi canke gikorwa n'umuhutu, ikibi cama ari ikibi kandi kivyara amahano ku gihugu. Ivyo ni bimwe bamwe n'abandi babona inyuma y'ubwo butumwa bw'umusirikare yavuze ku kijanye n'ako karenganyo n'ayo manyanga aba mu kwinjiza abashaka kuja mu gisirikare c'u Burundi, ariko bakabona ko ibi bintu bishobora kuzokwega akarambaraye muri kazoza k'igihugu. Uyu General de Brigade Dominique Nyamugaruka arongoye intara ya mbere ya gisirikare aravugwa muri ayo manyanga. Banywanyi bacu rero, ibi bintu bamwe bakaba bavuga ko ari ibintu biteye ubwoba. Ati none umuntu yemeye kuja kwitangira igihugu umurondera ko iki? Ati ibindi ushobora kuba ari ereri y'imashine. Ati ivyo vy'amoko ni ibintu bitategerezwa kuba bigikurikizwa mu gihugu. Ati ni mu Burundi honyene bavuga ko ata bwoko bubaho ariko hageze. Ati ni mu Burundi honyene bavuga ko ata bwoko bubaho ariko hageze ku madosiye no gutanga akazi akaba ari bwo bukora. Ngira iyo mvugo irimwo ikinamico. Uyundi ati mbe umututsi aba ameze gute n'umuhutu aba ameze gute? Ati nyishura. Ati wewe wanonosoye ivyo gucanishamwo abantu. Uyundi ati izo mpapuro uhereje ko nizo nziza, ariko nimba muri kahise vyarakozwe ubu nivyanka guhinduka bazoca bihangana kuko n'abandi barihanganye. Uyundi ati barashaka bagende buhoro, akari inyuma karahinda. Ati barabaza bakuru babo ayo babonye hakurya ya Rusizi. Uyundi ati najewe nabonye umuntu nemera w'umututsi ubuherutse yisasumishije muri rusansuma y'abakozi ba leta yiyita umuhutu, burya narumiwe. Ati politike turimwo bicare bayige neza abadutwara. Ati nsigaye mbona abanyarwanda biyandikisha cane ko ari abarundi bakiyita mbere ko ari n'abahutu. Uyundi ati jewe vyaheruka kumba ko hari kuwa gatanu bamanika afishaje kandi narimwo ku munsi wa kabiri. Ati niho twagenda ariko ndahashitse batanguye gusoma aburira imodoka n'izina ryanje sinigeze ndaryumva, kandi mu gutaha naratashe mbona ko ndi ku rutonde ariko kuwo munsi vyarangiye nsubijwe inyuma. Ati uyo niyitwa Nayibanga Javeri avuga ko nawe vyamushikiye. Uyundi ati abarundi n'abanyarwanda turi bijuju gusa. Ati tuvuga ururimi rumwe, imico imwe, ariko vy'amoko tukabishira mu mutima yacu. Imana ihane umuzungu yaducanishijemwo ibindi bihugu ivyo bavuze ubwoko baba batandukanye mu mico n'imigenzo ndetse n'indimi zabo zitandukanye. Mu Burundi no mu Rwanda harakwiye kuba ico no kwita brainwashing canke gukoropa umutwe. Ivyo nivyo bamwe n'abandi bagiye baravuga kuri ino nkuru, ariko nawewe urafise ico ushobora kuvuga. Wandika muri commentaire ukatubwira ati ivy'amoko nivyo bituma bamwe n'abandi tubura opportunité zitandukanye, gusa amoko ahavuye ubwoko bw'abatutsi ntibwosubira guserukirwa cane. Ati erega nyakubahwa biraboneka iyo babonye bari kurengana ahantu vy'ukuri. Ati tudahendanye ubwoko bw'abatutsi
buri gukumirwa kandi bizovyara ibibazo bibi cane. Ati perezida yarabivuze ati nimwumva atwara amadayimoni menshi, ngo niyo abategetsi bogira umutima nka Neva kuvaho kw'amoko ngo vyohava. Ati mu Burundi harinda ndende gusa, tereka abenegihugu bige babona ubugugu abazungu badufuditsemwo. Ni vyinshi cane mwagiye muravuga, ariko nanone nawe urashobora guterera unyuze muri komanteri. Kadusozerere ngaha amakuru twari twabateguriye, ariko yagaruka cane ku gisata c'umutekano n'ibirabana n'igisirikare c'u Burundi, n'ivyo birabana n'amoko n'akamwana wa mama n'amanyangakogwa mu kwinjiza abashaka kuja kwiga mw'ishuri rya gisirikare ISCAM.